ukabona umugabo aratasha umugore yavyimba ijuru rugera hariya wasize ivyo kujya ku meza ntunamuhaye karibu ntumubajije akazi nyene kagenze ntumweretse ko wari umwitaye wari umukumbe wari ufise basi igisheka nyene cyo gushaka kumenya ati eske ku kazi vyagenze gute abagabo nabo harimwe abusanga bafise ingeso zabo nyene okay Jeje uraberewe cyane merci kandi uzumve kandi ko wambaye fresh merci ariko rero bizogutangaza umaze kurongorwa mu rugo rwawe utangize wambara ibiteye yani ibihuzu biraho bibayabaye kwitera ka lipstick ucu biheba nyene ibintu nk'ivyo onya ico naco basi tukivugeko akenshi biravana n'umugabo agutwaye kugira ngo bashe gura rero na Sabbas nyuma y'ivyo byose byahereye mwamenyanye gute kunzi ko Sabbas agoye sha Sabbas bula kunze Sengaa meje kaneze komeze fresh umurire wose agenda meze neze ngo byugo ruri hejuru nyene nk'ibisanzwe kuryamana ivya twese kuramuka n'uburu bw'Imana kwera bwabona bw'Imana rero so turi kumwe na Jeje yefu Jeje Jeje yakundwe nza story nsaje fresh umeze neza good urakomeye cyane because yo akabaye uri muri Tanzania ijya ndirimbo nyene ya Jeje mbonye shape yawo kuruteye nyene ni wakabaye warabaye muri rya nuze Queen video ya atambabye budget na t-shirt zose nyene kibaho gisana gushora gutamba nka kurya kubera wari kwatese sigani vy'abana nyene baba aho kwanze kibazo imbere ko dukomeza kufise taye nziza urazi kwikorerako gute nyene shatse kubugani gusobanura kuri nuze kuri kunyi vuga neza like nyene ka barsa bivuze ntavyonzi kuko niyo tawe kuravuga ntayo mbona okay cyo nico tugiye kuganira ko nyene nk'ibisanzwe Jeje usanzwe uri umukinyi w'amafilme mwiza sivyo so mbere ko dutangura ikiganiro cyacu uko bikwiye so nabose bakunzi ba Sengaa Media ndaramukije abakunzi ba Sengaa Media ndabakunda cyane nabo baragukunda cyane ubyumva reka basi ndagusaba ikintu kimwe nukomeze kumwenyura cyane kuko nuko se bukomeze kumwenyura uza gutuma ibibazo byanje bigenda biguruka yari ngenda yonginye yawe rega basigeza sisa gutwenga ko sereka ndabihera yego vraiment kugira ngo ikiganiro kigende neza pe ugerageze umeshiyo nyinyi agowe nukuri rero ndagutera inkuru story ni gake iyo ndi kumwe n'abantu dukorana umwuga umwe mbashavuye of course komba ndi mu kazi kiretse bampaye sene yo gukara ndabibamo ubwo mvuga ati sindiko ndakora antuka n'amajambo uri kuravuga ratwengeje niyo mpamvu vyongora kunkinya gushavura usamenya panze neza ubyumva merci nyene bakunze basenga media nabwo ndi kundamutereta murabizi ko je n'umugabo w'umuntu kandi rero umuntu yani n'umugore wanje murabizi yuko ari umwana wanyu je ndumeze nk'umukwe iwanyu murabizi nyene ibintu nk'ivyo so rero Jeje ikintu tugiye kuganira niki inyi sivyo uri cite ari abantu bamwe bagufata nk'icitegererezo yesi yep mbere ko rero twinjira mu vya filme wenda tuza kubirandira ko cyane yari tuza kubiganira ko mu nyuma ahubwo reka dushingire kuri vya bintu vy'ibibazo wenda bero bigenda biba mu mibano yacu kubera ko nico gituma ubusanzwe uhari bakagukurikirana ivyo ukina bakavuga ati Jeje afise ukuntu yitwaramwo neza reka rajemere nkaho kugira ngo wenda mindure inzira y'ubuzima bwanje kona turabihurije ko right sasa rero nkuko yakubagiye ikibazo kivuga ati ufise taille ya bien vuga merci urazi kwigenderako nakubajije kwigenderako gute okay muri buno buryo nubundi nakeshi mangunda kuvuga ati kuri social media nta muntu umwe araba ibintu kuri YouTube ari musi y'imyaka 17 bose baba bakuze nta muteenager abasanzwe arimo kiretse yivye muri telefone ya mama weyo so ico gihe tugirwanira nikinya urabona akenshi bashiki bacu bamwe sinzi ko nawo muri abonya urimo bama bagira ikibazo kenshi muri ma relationship yabo canke mu ngo zabo bivanye n'ukungene bavuga yani abagabo babo bavuga ati je umugore wanje bari arantera ubunebwe abona umugore wanje arantera ubunebwe naco gituma rero ni biba ngombwa yuko nsohoka hanze ukegeje kumubaza ko madatino abaguce yani ni gute umugore wagutera ubunebwe mani bisa nka umengo tuko turaryamana nyene nk'umugore wanje nije ndamuhata sana ibintu byose nabwo ko ruko ntabwo yibwiriza cyo kitugirwanira ko rero Stone nukuvuga ivyo ntavyonzi
ariko mu buryo bugaragara mu maso y'abantu okay gutambuka nk'uko bisanzwe ko Imana yarampezagiye sindi kimuga amaguru arakomeye umubiri wose novuga yuko mu buryo bugaragara nta hantu novuga ngo urumva ngo ndahetamya kuboko ndahetamya ukuguru antwa mu mubiri wanje Imana yampaye ndawugendesha uko bikwiye ntabindi nukobonye ubwo rero ishira ikibazo canje ikibazo cawe ntaco muca make nti bajya abagore baciga inyuma nzobimenya ninagera muri rwa rugero rw'abagore kuko ntavyo nakubwira ati wowe ngo ngana ugira ngo ugende kwabasha yari kubasha kugira ngo like ngo umunsi uzobijamo kuko kira muntu wese aba afise ukuntu ategura ubuzima bwiwe akavuga nimba for example so nk'abana bari kwishora umwe yoba yiga mu wa kabiri undi mu wa gatatu mu wa kane ariko abazi agenda yitegura ngiye mu wa gatandatu nzokwitwara muri buno buryo ntabwo ushobora kumbwira ati ngo uzovyigira mu rugo iyo umaze kurugira bamwe gusa gerageje kwanaliza iki gihe tugezemo uravye uburyo wagerageje kuvugamo sinibaze yuko abagabo baza guca abagore inyuma ari mu buryo bw'uko hari ivyo bataba baronka mu gitanda canke mu buzima bwabo bwo mu rugo ntavyonzi kuko uravye urashobora no kwiyumvira ukabona umengo biracangana ugaca nk'ahantu ukazibona nk'umugore nk'umugabo ariko arasekana n'umugore we bakubitana ngo amufatanye umukobwa waraba umugore we ukavuga ati nturya mugore kandi agakobwa akamusumbishije kubera ugasanga umengo ntibisobanutse ugasanga umugore we vraiment ahaciye ni presentation nta ngorane nimwe afite mugo ugasanga umugabo ariko ariruka inyuma y'akana kigawe icyeme nevyema akana basi doshobora kubahagarika hamwe n'umugore wiwe ngo bitahure rero tugeze mu ubwo buzima uri kuravuga mu ubwo rugero mwiki gihe mbona umengo ivyo abantu bibaza siko biba biri waguca uvyibaza rero ni gute umugabo iyo bafise umugore mwiza pe ateye neza ahagaze fresh ariko umugabo ariko yiruka inyuma y'umuntu atana hamwe awuriye n'uwo mugore kandi igihe cyose umuntu asimbuza iciza tu ubwo rero bisobanura reka dushingire yuko basi uwo mugabo yaciye agenda gucinya umugore wiwe bive no kungena umugore wiwe hageze umwanya iyo bagiye kuryama usanga atisanzura urumva atisanzura ubwo koje kana utako muri witeme rero we n'umugabo akishinja shamubya yo baby aramukiye kwanza agashata ati rero ya bo acha baza kwa mwogeje abagore ati rero ya bo yesi sasa iyo rero kuko uri citegerezo ngabora ari abantu benshi bagukurikirana guys you see ndabizi barankurikirana ubwo rero nimba ari abagore bamwe ico mbwira basi ijambo abagore bubatse ariko bo usanga baba badakeneye kwisanzura ku bagabo babo nibagerageze bafate neza abagabo babo mu buryo nyabaki rero mu buryo bubatse mwe none ntibabize erega barakuze nabo aha jeje wona reka gushema kode y'ubuhahanga bino bintu bisobanure neza urumva stone isije tuyihoze kuko je ntacyo ndayiziko sindayizi cyane kuko ntaho ndashika sindagerayo ngo ndabinyene bimeze ndacari muto murabona ko ntararongorwa jemvure muri ko mu mazibazo nk'ivyo mwa muri ko murangora ninubaka ninarongorwa uzozumbaze kuko nagiye nzova muhira mvuga ati reka ngende kubaza hari ibintu hatahura yani muca make ubwo bacibwa inyuma we ntabwo bikuraba ningo zabo oya nibagerageze nyene babe hafi ingo zabo kugira ngo batabaca inyuma mu buryo nyabaki rero mu buryo bwo kwita abagabo babo gute rero bari bivuge gute rero okay par exemple ushobora gusanga nk'ubu umugabo aratashe kenshi dora tubikina muri sinema muhora mubibona ukabona umugabo aratashe umugore yavyimbije urunwa rugera hariya wasize ivyo kujya ku meza ntunamuhaye karibu ntumubajije akazi nyene kagenze ntumweretse ko wari umwitaye wari umukumbe wari ufise basi igisheka nyene cyo gushaka kumenya ati eske ku kazi vyagenze gute nta kintu na kimwe uri bize na telefone wicaye muri salo canke wibereye ku mesari ya mu kigo wibere arinjiye umengo nta ngorane nimwe kati usanga dufate par exemple yigiriye nk'ahandi hantu abagabo bakunda kwicara amarigara y'abandi bagabo kaca batamwe inkuru bene izo nyene yumvise ko afise akandi kana kamwitayeho umugenzi wiwe nawe aca arondera kubera iki ashitse muhira injya ku meza ni gufata nabaze kubona kujya kuntu bagaburira ingurube iyo uri kuragaburira ingurube igize ingurube ijyana canke iteranya ubwoba urafata kida kintu ze charge ya gibase charge gaburira mera nk'uterera mu idunga rero muze murara singurube mugaburira muze murara mubite kugira ngo
mutisamburira ko kwingo nyinshi mwiki gihe zirimwe induru zirimwe ibibazo abanye bararakubitana iki murabe muze muri tayi ngo zanyu sha kuko cyacu rero yigize umweranda ntabwo aze kubisobanura neza yuko umwe bagore mwubatse za muri sanzo ku ikintu cyambere neza na neza guys izo zo kugabura umugabo ati ngo mushire kumeza afungure ni wawe yarazijya abari mama we yarakurongoye mpamvu nakubwiye genda ibiganiro tubaza ibintu bifasha nanje kuko ivyo bintu kurambaza birandengeye uyo anya uri umustare bari we nta kintu ingane cyo mu buryo bwo gukina sene yose bamaenda yaktiye so that's why rero kumbaza ibibazo nk'ibyo niyo mpamvu atiriho ntabwo ubu ugikeneye kwitaho kuri vya bintu ubu ukeneye ahubwo uba wita kuri bijya abantu basinzwe bagukurikirana kuko mu ngo ngukubwira bivuze ari ibibazo byinshi cyane so basi byone kuko bisa nkaho umengo nyene wagisimvye gusa guys muri feedback nyene uvuga ati rero mwe abagore muca make yakoroka mugafata neza mwe abagore mudahereza umwanya abagabo banyu nyene hageze mu bitabo gasanga umugore nguyu arajyanye gusa arararanye umugabo nguyu gusa cyamujako arangira mane nashe ngutumanyeri mane abagabo dukuru ubwo nutumanyeri mudukore yani mudukorera utatumoreye nkaca n'umugenzi wanyabwiye bari urazi kajya kanu kungene gatesa Roshana ngatimba zakaja kana gadafise umugenzi wako. Direct makano umaze kufata umaze kufata. None umugenzi wako wameze kumwe. Oya muca maki kuko kenshi none baganira. Bashobora ati burya rero ujya mugabaje kurondera kubera ko ivyo murankorera ujya mugenzi wiwe. Nibi nashiza kubigukorera. Ariko umunyuma bamaze kugufata umugabo, ukuvata ujya mugabo ngo ni ndaya kandi ari umugore wamusunikirije umugabo. Nyene kubiriye dai. Ariko tutibagiye ko hariho n'abagabo basanzwe bafite izo ngeso. Kosa niri riri ku bagore gusa. Ego. Ya hari abagabo usanga basanzwe baba bafite izo ngeso badashobora kubumbwa n'umugore umwe. Ata mpamvu nimwe. Ya nabyo birashoboka. Ari abagore sibo bama bafite amakosa bonyene. Oya sinavuze ko abagore bama bafite amakosa buri munsi bonyene. Abagabo nabo hari imwe abusanga bafite ingeso zabo nyene. Okay. Jeje uraberewe cyane. Merci. Kandi uzumve kandi ko wambaye fresh. Merci. Ariko rero bizogutangaza umaze kurongorwa mu rugo rwawe utangize wambara ibiteye yani ibihuzu biraho bibayabaye kwitera ka lipstick ucubiheba nyene ibintu nk'ivyo onya ico naco basi tukivugeko akenshi biravana n'umugabo agutwaye akenshi biravana n'umugabo agutwaye gute shaka gutwarwa n'umugabo akunda ibitenge gusa mbabujije kuvyambara oya shaka gusobanura kwambara igitenge gisa neza ni fresh kuko muri sexy ni fresh umva ari abagore bamwe iyo bamaze kubakana n'abagabo bamaze gushika mu ngo abavuga so kwani ngo ni igipende yani ngo niteho kugira ngo bigende gute kumugabo amaze kuba wiwanje shatse kuvuga ko nanje shobora kuba no bamwabo cyane ahubwo nabajije nawe uzoba mwabona kuko nakubikuberewe oya urumva donc kuvuga ikintu cyo kwambara neza ukaberwa icambere ni mu mutwe cya kabiri no kumenya ukuntu kuye kwambara oya byose ni mu mutwe sinone subona ko nganya wambaye neza ni mu mutwe ariko umaze gushika mu yani ari anya mu rugo ugasanga usigaye ni mu mutwe kubera iki wowe umaze gushika hari ukacitangura kwiyumvira ngo namaze kurongorwa nivyo bica bikwica ego kurongorwa bisiguri ku mugabo ntashaka kubandanya kubona muri za ruki shasha nyene akajambo kamwe rero ku bakobwa yani abagore b'imyanda batita usanga usaba bambara neza ko bagiye gusenga canke mu rubanza nibaze bagerageze baze barambara neza kurye nyene umugabo yakubwira yuko uberewe mukiri muri fiançailles niko bikenewe yuko akubwira kuberewe uri no mu rugo navyo nivyo vyiza nimba uzi kwisiga ka makeup gakubite kugiye muri eglise ugiye umusohotse ugiye ku kazi abone kuberewe kumwe waho ruja ku kazi uberewe naho ni wakubita ko fondo tukacushira ko ikimesa ku munwa ngo urisizera bero biragusha Nzo ashagenda kubiteretera turi nyene tuba acarondera bisize nuko kimana we hari kumusanga umugabo ashobora kwibaza ati none je uwo mugore wanje natereta uwo mugore wanje nagira amajoro ngenda kubona kumwe ari sexy yagiye he kusiga uri timbayi kandi atakinda kimwe buze Chimenguri nyokuru mu gikoni hariya aho kugira witeho ibaze vraiment oh by the way rero kugira ngo bashe gura rero na Sabbas nyuma y'ibyo byose byahereye mwamenyanye gute kunzi ko Sabbas agoye sha Sabbas Imana yarabikoze nyene mu ngaruka curisanga mu ngaruka Imana aramukoresheje nyene arandondera arambwira ati twara agasena ashaka ko noshobora gukinamwo hama ndabasha kuja kugakina kandi vyarangyoheye cyane byatumye mbona ko nanje ari aho handi ndiko ndashika
uko ngenda nkina mu mativa atandukanye bikomeza kumfasha kuko hariho ivyo ngenda ndunguka. So by the way, ikintu kimwe wabonye kuri Sabbas gitandukanye no kungene wamukiye kutarahura nawe n'icaye? Sabbas ubwa mbere naramutinye nari nzi ko ari umuntu akaze cane. Oya uko siko wamukeka. Wamukeka ko akaze cyane. Akaze gose. Umaze guhura nawe byongora kumuvugisha. Ako maze guhura nawe nasanze ari umuntu mwiza. Aganira bishitse ugakora ikosa byoroshika gukosora kuko hari ama TV menshi tuja gukinamwo. Ugasanga ukoza akantu aragukankamira. Muko kugukankamira sino kukwereka kuko zikosa gusa ahubwo bikaca bimujya mu mutwe ukamenga ukoze ikintu bandi batahora bakora. Mugara arakwereka ko manzo akakubwira pause hama akagukosora gatoya. Mugo ukabona yuko ari umwarimu mwiza. Arabizi ko no mu mashuri hari habarimu twatinya ariho nabo twavuga ati urya antoya canke agizente araza kunkosora atakibazo. Naco bituma kenshi usona nasanga nabigisha benshi bakenye. Kuko abantu bakabe babafashe nababana bako bari guyu munsi. Ejo bazotunga abasha none ngende kumfasha ujya muhimbiri n'ukuntu yankubita inkoni anziza ubusa yanumye muvyi atakosa na rimwe nakoze. Muga gukara k'umuntu navyo reka dufate ko gukara ko mu director bitandukanye n'umwarimu mu ishuri kuko kenshi umwarimu mu ishuri yari karakara aba ari umwarimu yigisha cyane kandi yigisha abanyeshuri bakabitahura kuko umwarimu amaze kugukarira ku kintu biguha esprit yo kugifata. Bavugire je shuro ryose nize nta mwigisha numwe no kwifuza guhura nawe mu buzima nk'uravuga ati Stone ndagusubize mu bihe ugere kandi wige niriye shuri wogenda kwigamwo cyangwa ukwigisha n'umwigisha wawe uca nababwira ati nimba ivyo mugiye kubisubizamo bajya abantu nkazobasangamo reka nifire nukuri ko je nta mwigisha n'umwigisha mbere umwana mwiza cyo umwarimu wese yankari ico gihe naho nabona ko ari umunyamakosa uno musi ndabona ko byari bikenewe kwa nkarira none umaze kugenda kumufutamwo ugi ati shavuga warankarira kweka ndagutemwo ni Jojo abarimu banyigishije vraiment n'abajama turabonana tukaramukanya ubwo n'abagabo canke warakuze umaze kubicuka babigisha bakwigishije baca baza kugutereta n'abamama benshi none n'abari ko n'ababaho kwa jina Yesu ivyo bintu kurazana nibiki rero kwa jina Yesu nyene twebwe no muri Sengaa Media batwizerera mu Mana kandi ubwo Yesu niwe muyobozi niyo mpamvu mwahise Sengaa Media nyene nk'ibisanzwe nyene so by the way Sabbas muzokomeza gukorana ibikorwa nyine nk'ibisanzwe canke yariyo filme gusingaruka kuko ndazi ko ariko ara shooting ini mu vishasha nayo wirimo hariho nindi mu vishasha ya shootinze nayo ndayirimo yarakoze kunyizera none gashaho kugira ngo akwizere ku kuntu gusa mu bantu bose batuye aba actrice bari ngaboro wakoze iki nukuri Stone je uburyo Sabbas yandondeye yego kuri je Sabbas yizo gutereta uya no gucuba se yaraze sa jere kudabaza kubera ukuntu bimbagije ikugo madam no understand this ukuntu nyene magusa je uburyo yandondeye nanje byarantunguye kuko nabonye kumengo nyene hari ukuntu Imana nyene gukorera ibintu ariko gusa Sabbas vraiment kuko turavye Ravere turavye Mimi turavye wewe mwese ufite shape imwe sanga umengo Sabbas yakunda filme nyene yani kuko akora muri system yo kuwanura cyane ibintu by'agakiza sometimes umva abakene kugaragaza babakubwe nyene bafise ukuntu Imana baremye fresh kugira ngo nyene abantu bakomeze kwizera yuko Imana iba ifite uburenganzira ububasha bwo kurema ibiremwa nkamwe kandi ko basema ngo amina none abari karigisha yani ukuvuga amina kugira ngo bajye abakobwa bonze bumve ko atakibanza afise kuri Sabbas none n'abakobwa bonze bakina kwa Sabbas ndabajije ariko je ndakunda bazi kwa Sabbas hari amakarite yose je nkora ndamukurikirana gose hari karite zose watakukurikirana nk'umufana namukurikirana nkanje ndumufana wiwe nyuma mbere ko kwandikira rero wari usanzwe umaze kumwandikira yo bare amiyo big fan ni mucabona namenyera ndamurondera ko impuzu ya petit frère ya diplome kuko ari n'umwambazi yari yanyambikiye petit frère wanje ubu muco murabona nyene muri ingaruka nyene nk'ibisanzwe none iyo film mugiye gusara yani iracari banga cyane iracari banga nyene yazoyivugira saje je ndagushimira ku mwanya wawe amen gusa uraryoshe iyo warakaye uraryoshe iyo warakaye kana mubi no kuri Stone nuko gusa twabikase bakunze basenga media yari yarakariye abana nga si kubarakarira kuko kenshi urabizi ko duhura n'ibintu nace nawe uri impamvu ki watahuye bajya bigisha
bagukariye n'uyu mukaba muri abagenzi tugushimiye ku mwanya wawe Jeje urakoze cyane n'ukuntu utagorana mu kubaza ikiganiro gitoya yeso byari byiza nagura naho byumve nanje birangyoheye none gashane ko tuzosubira numva twokurigano nk'abantu tugiye kuzomara indi myaka tutabonana nkame ngo ngiye kuba diaspora none gashaka nibo bwa mbere kandi nibo bwa mbere uje muri Sengaa Media mu busanzwe sije gusa ndabizi bamwe barakuzi kuko nimbukira kwa Sabbas cyangwa nyene none ni kwa Sabbas kwa Saminye n'ibintu nk'ivyo honya we channel yawe gute channel yanje narayuguruje vuba cyane ndatangura ibikorwa ni Jeje Didia official mugire subscribe vuba cyane ndabatama nurash posting ari kigira na kimwe ariko hariko ntuze duto ubwo nyene movie rero ni vuba cyane ya vuba cyane ndabatama yego ariko mu diaspora tayari umaze kumuronka diaspora gusa ni sawa diaspora nzinguyo gusikiwe mo cyo gusaba uko ukundanye no diaspora ibyaye ball z'amatelefone ngo bebe ngo rashaka ndakubone uri gusanye ne kadufade ka video call nyene nk'ivyo ndashushu be cenda gutamwa n'akadolari nuzo vyemereza oya jewe abo tuvugana turaramukanya tu simplement nk'abana banje ariko byo nta nivyo bombwira ko nta birebire tuganira nabo alright so nyene kuryama n'ivya twese kuramuka n'uburu bw'Imana kubera bwa buntu bw'Imana rero ni mwabagore mwubatse kera mwari sexy mwisubire ko abagabo banyu baba bakumbuye abakobwa bakiri bato nibo batwara abagabo abakobwa bato nibo batwara abagabo nyene bajya bambara ama uniforme kandi sana muraba usanga nyene bagiye bari ngaha so guys ciao murakunzwe bya danje